umunsi twari kumwe duhimbaza umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 wanyagiye byinshi. Narashimishijwe n'imigambi yawe wategura gukora muri uno mwaka kugira ubuzima bwawe buhinduke. Wanyagiye ubuzima waciyemwo, umbwira amagogo wagize kuvuvuka kugeza no munsi. Wambwiye ko akuzuhangayitse. Imana iragufasha kwiga amashuri uronka diplome yabuze cikumarira no munsi. Narakubwiye ko ubuzima ari urugamba utegereza kugwana mu kimwe ugatsinda canke bwo bukagutsinda. Muri uru rugamba ubuzima nta mpuhwe bufise. Iyo ubaye umunyantege nke buragutsinda bukagutsindagira gushika upfuye. Umaze kumva aya majambo yanje wabaye nk'ugize inguvu wiyemeza guhangana n'ubuzima muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri uru rugamba wasabye impanuro yuko wobigenza, nanje nakoresheje impanuro ntawe ninararibonye. Ndakubwira ati raba ubuzima bwawe witegereze neza ibintu ukora hanyuma utangure gukora ibitandukanye. Nakubwiye uti muri ubu buzima utegereza guhinduka ukaba umuntu mushasha. Mvuze guhinduka naragusiguriye neza ko ushobora guhindura n'abagenzi bawe bose. Naraguhaye akarorero mu bagenzi batanu ufise ni bangahe bafise ubuzima wipfuza kugira. Wambwiye ko atanumwe. Naratangaye ndakubaza nti ushaka ubuzima bwawe none buhinduke gute? Naragusiguriye neza nakubwira nti utegereza guhindura abagenzi bawe. Niba abagenzi bawe ari abakene ni gute wokwizera kuva mu bukene? Nimba abagenzi bawe ari mboregwa ni gute wokwizera guheba inzoga? Nimba abagenzi bawe ari ndaya ni gute wokwitega kuba umwizigirwa? Niba abagenzi bawe atarukundo bafise ni gute wokwitega gukundana? Bajya nyene mugendana, bajya nyene mukorana, bajya nyene mubana, utegereza kubahindura. Twebwe twaguye mu mporero mugenzi, dukurira mu kibano kibi, tuvukira mu miryango ikenye. Hamwe wako muvye amafaranga yo kugura ikaramu akagukankamira kubwira ko atari bank. Yumvira ubwo buzima. Twaguye mu mporero twigishwa n'abarimu b'abakene kuva mu mwaka wa mbere gushika muri kaminuza. Abarimu bacu barabakene kandi nta n'urukundo bari badufitiye. None ngaha diplome wibaza ko zari kutumarira iki? Nta utanga ico adafise. Nimba uri umukene icyo ushoboye gutanga nyene n'ubukene. Nyimba wanka abantu icyo ushobora gutanga nyene n'ugwanko. Inshuti yanje sindiko ndavuga ingero y'ubumenyi ufise kandi sindiko ndavuga amafaranga. Harabibaza ko kuba bafise amafaranga bibagira abatunzi habe namba. Harabakene benshi kandi imifuko yabo yuzuye amafaranga. Harabakene benshi kandi amazu yabo yuzuye ibintu. Burya ubukene ni mu mutwe, kutagira ubwonko, kutagira umutwe upfungutse, kutagira urukundo. Ibi nibyo biranga abakene benshi. Uzo kuntu twakubitwa ku ishuri, abarimu batwigisha bari bafise inzigi idasanzwe. Twirirwa turakubitwa tukarinda dutaha nkuko umenga zari nk'abaturukije. Nta rukundo bari badufitiye. Twageze muri kaminuza naho mwarimu akatwigisha kugira tunanize. Amanota ntitwakorako. Mu cigwa ciwe wamenga ni Imana. Ntibashaka ko dutera intambwe. None ga nshuti yanje izi diplome washaka mu by'ukuri zitumarira iki mu gihe twigishijwe n'abarimu b'abakene nk'aba? Nyuma yo kumara amashure Imana ikaguha ukaronka akazi, usanga abo mukorana bafise amasharamwe adasanzwe. Ico bashoboye ni gutegana imitego bakagerageza kukugwisha mu ikosa kugira boss wawe akwirukane. Aba bakozi mukorana b'abakene baharura imishahara y'abandi ngo ujya hembwa menshi ngo kandi si kwaturusha gukora. Aba wita abagenzi uzobona ko bakunezererewe yuko uratera imbere, ariko mu by'ukuri indani mu mutima baba bababaye. Ntibashaka gutera imbere kubarusha. Ibi ndiko ndakubwira ushobora kutavyizera, ariko abantu badukikije bafise ikibanza gikomeye mu buzima bwacu. Raba abagenzi ufise. Akenshi aba bagenzi usanga baramaze kuyakira, ubuzima bwarabarambiye, basigaye atani icyizere bacifitiye. Nta kindi kibaragishinga atari kuvuga abandi ngo naka ngo mbe yibaza bijya ariko arakora, ngo yibaza ko azobishobora. Ujya ni mu muri kari karatumwanya ntazoshika ni mu mwihoze. Aba bagenzi bawe batwenga umuntu wese ashatse kugerageza ikintu gishasha. Vyarabananiye rero bibaza ko umuntu wese ari karagerageza nawe azonanirwa. Narakubajije nti none ubuzima bwawe ushaka buhinduka gute ufise abagenzi nk'aba? Warabuze cyo nyishura. Nagusize wonyene nditahira kuko nanje mu by'ukuri sinashaka ko ivyumviro byawe by'ubujuju binyandukira.
nanze kubikubwira ariko burya ubukene burandukira, ivyiyumviro bibi birandukira, urwanko rurandukira. Ariko bukeye nararyohewe unterefunye umbwira ko wahinduye ivyiyumviro vyawe, ahubwo wanafashe ingingo yo gutangura projet muri uyu mwaka wa 2025. Projet warayimbwiye ndayishima ndetse ndakwemerera ko nzokuba hafi, kuko ndakubwije ukuri ntiwashobora kuba umugenzi wanje mu gihe wari ufite ivyiyumviro nka biriya. Kuva wiyemeje kurwana n'ubuzima nanje narakwemereye kuzokuba hafi, kuko burya nanje ndi rugamba. Ubuzima n'umwansi wanje nimero ya mbere, navutse ngwana nabwo, n'ubu ndacahanganye nabwo kandi ntibushobora kuntsinda. Abagenzi banje nabo duhuje umwansi, bajya basore n'inkumi z'intwari bazinze amaboko y'amashati yabo bemera kwitanga. Bajya bajene entrepreneur wamubona turi kumwe, bajya bakoce zijya nararibonye bazi neza ico gukora, ubuzima ukabutera ishuti. Nibo nahise mu kwiyegereza, nanje nahora ameze nkuko kwawe, nari mfise abagenzi mu mitwe yabo hagaragara. Iyo twaba turi kumwe nabo twavuga abandi bantu, ibiganiro byose twagirana kwaba ari kunegura abandi, nta kintu cy'umugambi wo kwiteza imbere twigira tuvugana. Niyo jewe nagerageza kuzana ico ciyumviro banyamaganira kure. Twahera mu gitondo tukanywa inzoga, twageza ku mugoroba. Udufaranga nakorera twaherera mu kabari, sinashobora kuziganya na dukeya ngo ntangure umugambi nk'abandi. Byahindutse mu ijoro rimwe, twari kumwe n'aba bagenzi banje, sinzi uko byagenze hanje mwiciyumviro, ntangira kwibaza utubazo dutandukanye ku buzima bwanje. Sinkubesha bwari bubaye ubwa mbere niyumviriye kuri kazoza kanje, numvise mbuza amahoro, kuko ivyiyumviro nk'ivyo byatuma meneka umutwe hanyuma nkavyikuramo. Uwo munsi wari utandukanye n'iyindi, kuko ivyiyumviro vyaraje ariko sinavyikuyemo, ahubwo nahenze ba bagenzi banje nkongiye kwitaba telefone nca nguma ntaha muhira. Ico gihe naraye ndiyumvira, burya bukeye nafashe ingingo yo kubanza kuva muri uwo mugwi w'abagenzi banje babi. Mu minsi ya mbere vyarangoye ariko nagiye ndamenyera, narondeye abagenzi bashasha buke buke kandi narabaronse, ni bamwe nakubwira kare. Ariko rero hari ikindi kintu ngomba kukubwira. Ejo narakubajije aho gejeje wa mugambi wambwira aho ugiye gutangura, ariko wambwiye ko utiteguye urindiriye igihe cya nyaco. Umwaka tugejeje hagati, none nawe nturatangura n'ikintu na kimwe. Wambwiye ko ufise ubwoba bwo guhomba, ariyo mpamvu ukeneye imyiteguro ihagije. Umviriza buno butumwa bwanje no munsi. Niba ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka, tangura ubunyene. Hagarika ibintu byose uri kurakora. Iyo myiteguro idahera yihagarika ushira ibintu mu bikorwa. Ushobora kuba utabona neza uko ibintu bizogenda, ariko ko biri kose tangura uno munsi nyene. Umwanya wa nyawo uri kurarindira ntuzige ushika. Wibuke ko uri mu rugamba n'ubuzima. Wewe uriyicaye, uri kuriyumvira, uri kurarindira, ariko ubuzima ntibwicaye, ubuzima ntiburindira. Reka ndakubwira ukuri, urugendo rw'ibirometero 1000 rutangirwa n'imetero imwe gusa. Ntushobora kubona iyo uri kuraja mu gihe utari kuratera intambwe. Tambuka intambwe imwe buke buke. Burya ikintu kibi muri ubuzima so guhomba, so kunanigwa, ahubwo no kuguma hahandi ukiyicarira nkuko no munsi uri kurabikora, hanyuma ukitega ubuzima bwawe ko buhinduka. Ni ibintu mva no kubwira uno munsi. Tuzosubira kuvugana washize mu bikorwa uwo mugambi wawe uri kurarindiriza.